Iyi sabukuru Isoko Festival yateguwe n'insamirizi Isoko FM ifatanije na FBDF Fondation Festival Burundi Discovery Foundation, aho twari dufise intumbero yuko duteza imbere akaranga k'iwacu n'abaririmbyi canke abanyabukorikori bakoresha akaranga ku Burundi. Iyi festival rero yateguwe ikaba yari yo kugira ngo dushimire indirimbo ndangakaranga canke indirimbo ndangakaranga zivanze n'ibikoresho bigezweho, no kuvuga indirimbo traditionnelle canke indirimbo tradi moderne, kugira ngo abo baririmbye tubatera intege tukazoshimira indirimbo zitatu zabaye izambere. Hanyuma akabirya kari muri iyi sabukuru nuko izobije kugira ngo iteze imbere akaranga k'iwacu kandi yongere yerekane ishusho nziza y'u Burundi biciye mu ngabire abarundi bafise na cyane cyane abanyakaranga batandukanye. Turiko dutegura ibikorwa bitandukanye, aho kuva kuri uyu wa mbere muri samirizi Isoko FM twahaye ikaze abanwanyi kugira ngo abakunzi bose b'iyo samirizi n'abifuza kuyimenya banamenye n'ivyo ikora batugendere barabe naho dukorera. Rero kuva kuri uyu wa mbere kugeza kwa gatanu twaruguruye imiryango kugira ngo baze batugendere, kandi bariko baraza twongera tubasigurira tubabwira n'imigambi itandukanye insamirizi Isoko FM isanzwe ifise. Hanyuma kandi turategekanya ibikorwa bitandukanye, aho kuri uyu wa gatanu twateguye igikorwa cy'uko tuzogenda mu mabarabara yegereye ikiyaga Tanganyika, hanyuma dutoragure amasashe ndetse n'ubucupa butabora bwa plastiki kugira ngo tubukureyo, kumbure imvura niyagwa inkukura ikaza umuvo ntuzohave utembesha ayo masashe n'ubwo bucupa butabora buja mu kiyaga Tanganyika, kuko iyo bigiye mu kiyaga Tanganyika biraheza bigacafuza amazi ariyo, hanyuma bikica n'ibinyabuzima bitandukanye bisanzwe biri muri ico kiyaga Tanganyika. Kandi mu byo twifuza kwerekana harimwo ibibanza Vy'Iratiro n'ivyiza bitandukanye Burundi busanzwe bufise, ikiyaga Tanganyika naco kikaba kiri muri ivyo. Twosaba abantu badukurikirana yuko badushigikire, abaze babane natwe kuwa gatandatu ndetse no muri ivyo bikorwa vyo kuwa gatanu. Ibikorwa nyamukuru bizobera kuri World Beach itariki 23 Myandagaro, ni kuwa gatandatu, aho tuzoba turiko turahimbaza iyo sabukuru dushimira babaririmbyi abatatu babaye aba mbere mu ndirimbo ndangakaranga. Tuzoba turi kumwe kandi n'umuririmbyi Vy'Iratiro kuva mu mugwi wa Peace and Love, ndetse nabo basanzwe bakorana umugwi wabo bakazoba bariko baradufasha guhimbaza uwo munsi mukuru. Ariko kandi tuzakira imigwi ivuye mu ntara hagati yaserukiye intara kama z'u Burundi, aho muzosanga hari imbyino zitandukanye nk'akanyarusizi, intore, agasimbo, ugwedengwe n'izindi mbyino zitandukanye zo mu ntara abarundi benshi batari bazi, na cyane cyane abo mu gisagara ca Bujumbura. Tubatumira rero bazoze kuraba barabe ivyiza biri mu karanga ku Burundi. Uyo munsi bizoba ari birori vy'akaranga k'iwacu. Iyo sabukuru yari isanzwe yaratunganije ku nshuro ya mbere, ubu rero ikabigarutse ku nshuro ya kabiri. Akabirya kari muri iyo sabukuru nibirya navuze. Ku nshuro ya mbere igihe yatunganwa hashimiwe umuririmbyi umwe, ndetse n'umuririmbyi B-Face niwe yari yatahukanye ku gashimwe n'indirimbo yiwe yitwa Ingoma z'iwacu. Ariko kuri iyi nshuro tuzoshimira indirimbo zitatu. Akabirya kandi karimwo nuko tutazomuha agashimwe ka trofe canke amafaranga gusa, ariko uyo muririmbyi tuzomufasha gufata amasanamu y'indirimbo izokurikira, indirimbo ndangakaranga, kugira ngo duteze imbere n'ibijanye na ba mukerarugendo canke tourisme. Tuzofata amasanamu mu bibanza ndangakaranga bitandukanye vy'u Burundi, bibanza vyiza, kugira ngo twerekane ishusho nziza y'u Burundi biciye muri iyo ndirimbo tuzoshigikira kugira ngo afate amasanamu. Tuzongera kandi tumushigikire umwaka wose ku nsamirizi, turiko turamuteza imbere dukurikirana ibikorwa vyiwe, kandi twongera duteza imbere indirimbo zitandukanye tukazimenyekanisha, ndetse n'ibikorwa bitandukanye azoba ariko arakora. Uko umuyobozi abivuze ati isabukuru Isoko Festival yateguwe ivana mu burongozi bwa cyangwa representation legale ya radio. Ico nico rero nagomba kumunganira gato nkuko yabivuze kujanye na n'isabukuru akarusho ku gihugu canke kuri culture. Navuga ko ahanini mu bijanye no gutembereza ingenzi muri ba mukerarugendo
Visa Travel canke Sugata canke abandi bari muri ico gisata barabizi. Mu bisanzwe hagiye tuko turadandaza tourisme tudandaza ibitandukanye. Urabwira umuntu turafise amashite, turafise amashuha, turafise 5 days arema, turafise amashamba cimeza mugabo turafise uratanganye kabuga ivyo bintu byose mu bihugu byose birahari. Kandi nk'amashamba dufise niyenze nitwo badusumba Kenya, bafise Big 5. Badusumba hari abantu benshi badusumba mugabo twebwe budi kintu muri tourisme tushase kwiteza imbere tudandaza cambere na Akaranga kuko Akaranga ku Burundi ni omonda cyenane namuzo gasanga icyo twatweshe tuvuga ati dushira imbere umuziki abantu badiri mu muziki utanda guteza imbere igisata cingenzi bakaririmba ivyiza vy'igihugu naho muririmbyi akabora bikunda hari azovuga ati bya ndano bisakamaro kuru jewe canke ku gihugu kuko ejo ni umurinzi nari bihagize igihugu clip igazunguruka isi ya clip izofuta bya bintu bibi bavuga ku gihugu cyo Burundi ishobore gutuma ingenzi ziza mu gihugu zangenzi nizaza zizinjiriza igihugu gitera imbere twese dutera imbere abari ku bibanza Vy'Iratiro abahaba bahegereye Revyo bita mu gifaransa activation active de revenue bashobora kwiyungunganya bashireho utuntu dushobora gutuma babesha kuko utwo tuntu nibazo dushiraho mu gihe abantu bahagenda muga abantu batemberera umuntu baravuga ati kumbe ko turonka ingenzi reka ndakorera iki ejo nziteza imbere isigura ko twe duca tuja mu muziki tukarengera umuziki tukaja no muri culture kuko abanyamuziki nk'ababishuro bararirimba muga kenshi hari ivyo usanga badashikako nibi babajije imiduri inanga amakemero byinshi bitaja muri music za moderne mugabo bajya abantu mu baserukira intara bazoba bariko barashikiriza hama abanyamuziki bafatanije nabajye abantu mu ntara turibaza ko baba bakwiriye kugira bateze imbere culture hama ya culture natwe tuyidandaze muri tourisme bidufashe guteza imbere igihugu ico nico nashaka kumongeraho kuko mu badandaza tourisme twese kintu twambere tugeza gudandaza gisumba ibindi sera culture kuko umuzungu cyangwa umunyamahanga uzomwereka bijya tubona abwira ati narayibonye mu Faransa nayibonye muri Kenya araryoherwa mugara ashobora kugira ati bajya barabasonza mugara culture ntandazo isana duvize imitsi y'umuziki w'Uburundi muri kino gihe baza ko atibeshe kandi uwo biharira yoza akamwereka igituma je rero nibaza ngo hatevye kugera ku munsi wa gatandatu kumengo ni kera ariko naho ijwi ritameze neza nk'ubu uwo ma micro hano mu byumva ivyo babimeze gutya bavuga ni rero ku munsi wa gatandatu mwebwe abajournaliste nimwe mufise uruhara rukomeye mu kuja gutanga ino nkuru kugira ngo mutumirire abantu kuza gutsimbataza Akaranga kubera ko bavuga mu Kirundi ngo utaye Akaranga batayibanga sasa iyo mwise abantu uyu muyobozi hano bati turashaka yuko Akaranga kaja imbere cyumva ko bari muri ya ntumbero yanye n'icubahiro mukuru w'igihugu kubera ko gutera imbere kw'igihugu ubwa mbere n'Akaranga kaba gateye imbere bivuga ngo kino gikorwa ni gikorwa cyo gushigikira ni gikorwa cyo gushira mu ingufu nyinshi cyane kire nkavuga ngo mwebwe aba journalist muhamagara abantu baze ku bwinshi hama dutsimbataza Akaranga murakoze cyane.